umugambi utanguje iryo sekeza yuko bazana iyo migambi bifuza hama tukongera tukabasigurira ico umugambi uzofatirako kugira ngo ayo mashira hamwe n'ayo makoperative ashobore kuronka izo mfashanyo canke ashobore gushigikirwa n'ivyo uwo mugambi wateguye. Muri rusangi uyu munsi nivyo twariko turabamenyesha. Iryo sekeza rero ikaba rizo turaritanguje rikaba zizomara indwi zitandatu, ni ukuvuga kuva kuwa mbere izoba ari itariki 27. Twari ngaha dukoranijwe na projet umugambi wa leta ushigikiwe n'ibanki y'isi yose, mugabo ugamije gushigikira abadandaza njabuka mbibe, abadandaza bita abadandaza bato bato njabuka mbibe. Uwo mugambi rero muri uko gushigikira abadandazwa njabuka mbibe warateguye ko uzobafashisha imfashanyo kugira ngo zibafashe kubakomeza no gutuma bakomeza urudandazwa barimwo njabuka mbibe. Muri ico gikorwa rero uwo mugambi iyo projet itwa projet de facilitation du commerce et d'intégration du commerce dans la région des Grands Lacs, mumbabarire mu Kirundi uraza kongora mugabo uwo mugambi rero waciye ukorana n'abahinga barukiye muri kabine yitwa Deloitte kugira ngo ibafashe gushira mu ngiro uwo mugambi wo gushigikira abadandaza njabuka mbibe. Uwo munsi rero wari umunsi wo gutanguza ibikorwa nyezina vyo kuzoshigikira abo badandaza njabuka mbibe. Muri uko kubashigikira rero bazoshigikirwa mu vyo bakeneye, mu vyo bakeneye, mu vyo bifuza cane cane babona bati vyo bafasha kugira ngo bashobore guteza imbere ubwo rudandazwa rwabo. Uyu munsi rero kwara akaryo ko kubabwira ko dutanguje isekeza ry'uko bazana iyo migambi yabo tukayakira, twebwe tujejwe gufashanya n'uwo mugambi, tujejwe gufasha uwo mugambi tukakira iyo migambi yabo tukazohiza tukayitosora tukayiga tukaraba yuko izo mfashanyo boheza bakazironka. Uyu munsi rero karakaryo ko kubabwira yuko umugambi utanguje iryo sekeza yuko bazana iyo migambi bifuza hama tukongera tukabasigurira ico umugambi uzofatirako kugira ngo ayo mashira hamwe n'ayo makoperative ashobore kuronka izo mfashanyo canke ashobore gushigikirwa n'ivyo uwo mugambi wateguye. Muri rusangi uyu munsi nivyo twariko turabamenyesha. Iryo sekeza rero ikaba rizo turaritanguje rikaba zizomara indwi zitandatu, ni ukuvuga kuva kuwa mbere izoba ari itariki 27 za Mukakara gushika itariki 5 z'ukwezi kw'icenda. Uwo mugambi iryo sekeza rizoba ririko riraba, niho tuzoheza tugaheza tugatangura rero kwiga ayo madosiye n'ivyo bazoba badushikirije kugira ngo turabe abaronka n'abatazoshobora kuronka. Ubikorwa nk'ibi ni bikorwa twashikirije cane cane mu Gifaransa, amarero yuko urabishikiriza mu Gifaransa araho batabitahura nka neza. Rero muri ivyo bizofatirwako bo bibajije bavyumvise nk'umutahe bategezwa kuba bafise, ariko si umutahe tubasaba kutwereka ivyo ivyo binjiza vyose ku mwaka mu bikorwa bariko barakora. Uwo si umutahe, nivyo bashoboye kwinjiza umwaka wose. Rero bari bavyitiranije, nivyo vyari vyabateye amakenga, mugabo tumaze kubasigurira neza vyabahumurije, barumva yuko uko twabiteguye bijanye n'ivyo twari twakuye, kuko harabanje ivyigwa turagenda kubaraba. Ivyo vyigwa rero nivyo vyadufashije kugira tumenye aho dufatira kugira ngo tuvuge tuti aba barashobora gufashwa canke bashobora gufashwa. Muri rusangi twasanze novuga hari imigwi ibiri
ariyo izoronka izo mfashanyo. Umugwi wa mbere nico twitwa ama association n'amashira hamwe usanga kiri mato mato mugabo akora urudandazwa njabukambibe. Abo rero mu mvyo twafatiye ko tuzoraba amashira hamwe amaze n'imiburiburi imyaka 2 akora ari ku rubuga kandi azwi n'abajejwe intwaro muri iyo micungararo barimwo bakoreramo. Ikindi ni yuko kuri ayo mashira hamwe mato mato tuyisaba ko ku mwaka aho baherukira gukora ko hariho bagize ibibazo byo guhurira n'ibi vy'imyuzurira y'amazi, mugabo igihe bari bagikora bagashobora kwerekana yuko bagikora ku mwaka wose bashobora kudandaza bagashikana imiliyoni 3 ku mwaka. Ikindi tuca tubasaba no kwerekana yuko kuko uyu mugambi ugomba gushikikirana cane abadandazwa amashira hamwe y'abadandaza bato bato mugabo harimwo abakenyezi n'ugwaruka. Ico rero naco nyene kiri mu byo tuzofatira ko tukaraba amashira hamwe arimwo abakenyezi arimwo ugwaruka. Ayo mashira hamwe tuzoraba na cane yuko yashoboye gushikirwa muri izi mfashanyo bazotanga zogira ngo babafashe gukomeza ubwo rudandazwa rwabo. Ayo rero n'amashira hamwe turetse amashira hamwe rero tuzofasha n'amakoperative nayo arimwo. Amakoperative nayo ari mu rudandazwa njabukambibe. Hari ikintu nibagiye gushikiriza mugabo gihambaye ni yuko hariho ibisata 6 vyabari vyaratowe n'uwo mugambi n'iyi projet ko ari vyo ayo mashira hamwe n'ayo makoperative azoba akoreramo. Ivyo bisata 6 rero birakomeye kuko ni bisata bijanye n'abakora n'abahingura novuga ifu y'imyumbati, ifu y'ibigori, abahingura itomati, abahingura amavuta y'amamesa, abahingura harimo n'abari mu gisata c'ibitunguru, igisata rero c'imitobe y'inanasi. Ni bisata 6 abahingura imitobe y'inanasi. Ego amare ku makoperative ngarutse ku makoperative ico tuyasaba nayo nyene tuyasaba kuba abaze n'imiburiburi imyaka 2 ariko arakora, kandi tukabasaba yuko baba bazwi bamaze imyaka 2 bazwi n'amategeko, no kuvuga bari yandikishije muri ANACOP mugabo nabo batiyandikishije muri ANACOP mugabo bakaba bazwi novuga n'intwaro n'abajejwe intwaro muri ako karere barimo nabo nyene tuzobakira. Hama nabo kubera rero twasanze amakoperative aba novuga ateye imbere kandi yisununuye gatoyi, bobo tubasaba kutwereka ko mu vyo bakora ku mwaka wose bashikana miliyoni 30 z'amarundi ku mwaka wose mu vyo abadandaza bakinjiza, bakatwereka ko bashobora gushikana miliyoni 30 z'amarundi. Ikindi tubasaba no turabasaba yuko batwereka yuko mu vyo bahingura barafise nabo n'ivyo abo bagurira novuga ivyo bahingura ari nk'abari mu guhingura ifu y'imyumbati, bakatwereka bati imyumbati mugabo tukoresha mu guhingura ibyo bitwita le fond de roulement, bakaba barenza n'imiburiburi mu vyo bagura umwaka wose imiliyoni 3. Muri rusangi ivyo tubasaba n'ivyo rero bagaca buzuza ico, hariho ico twita kuzuza impapuro zisaba zerekana umugambi wabo n'ivyo bagomba gushikako baronse uwo mugambi cyangwa baronse ivyo bikoresho bagomba yuko umugambi ubafasha ko hajya imbere yuko imigambi mweniyi mvana umugambi wa leta mugabo ushigikiwe na banki y'isi yose. Imbere yuko ushira yuko utangura barabanza bagakora ivyigwa, ivyo vyigwa rero bikabereka biti ahantu harakenewe imfashanyo kandi harafasha mu butunzi bw'igihugu, arico gituma twohakorera
tugakorera muri ico gisata tukaraba ko twogiteza imbere. Rero imbere yuko uyu mugambi utangura gukorwa ivyo vyigwa vyarabaye, biragaragaza yuko abadandazwa njabikambibe abadandazwa bafasha cane novuga mu bijanye novuga n'ubutunzi bw'igihugu, arico gituma rero bo bashigikira nuko uwo mugambi wavutse hama barawiga hama ubu ukabugeze aho bariko barawushira mu ngiro neza, kubera ivyigwa vyari byarakozwe vyerekana yuko abo badandazo bakeneye iyo mfashanyo kandi yuko ari gisata gikenewe gushigikira. Ico ni cambe. None avuga yuko imigambi mweniyi udusanga itari mu Burundi gusa, irikira korerwa muri Kongo, irikira korerwa kenshi ahantu novuga frontalier hari imbibe no mu bindi bihugu atari Burundi gusa. Imigambi ishigikirwa ni banki y'isi yose uko basanze ari umugambi uko ukeneye gushigikirwa. Aho ni ku kibazo canyu ca mbere. Ikibazo canyu ca kabiri kirumvikana, mugabo natwe inzitizi twazishize aho nyene twagize tuti none urazi ko birashoboka cyane ko hagira umuntu agira ati hariho amahera yitembagaza ati reka tuje kuyayora, mugabo dushize ko iyo nzitizi tuti uzobumbaza imyaka 2 ukora sivyo, ukatwereka kandi yuko iryo shira hamwe abonye ibi yuko hariho amadokima impapuro zitegezwa kugaragaza yuko rero nibageraho kuva ku mastatut bakayasubiramwo bakaja ku banoteri bakabahinduza ya mastatut n'amatariki bakazoja muri administration bati duhindurire duhiriwe duhishije hagati aho ayara amazone yabaye amakomine yabaye amazone hamwe n'ivy'impindagurika. Sinzi yuko bizokunda ko basubira kugenda bagasubira ku falsifier amadokima n'ukuri aho natwe tuzohagabira titurabana, kandi nico gituma twashizemwo izo ntuze ni kugira ngo haronke ababikwiye kandi bamaze igihe bakorera muri ivyo bisata. Hama mwe nabo barashobora kubaho mugabo natwe ico tuzokora no kugerageza tukaraba tukagira ama verification yose akenewe kugira ngo tuhe amashira hamwe azwi kandi akorera muri ivyo bisata kandi amaze imyaka ariko arakora. Ubwa mbere na mbere iyi projet umugambi urafise ukuntu bakiriko barawiga novuga ufasha urudandazwa njabuka amazi mugabo rufatiye ku rubibe Uburundi buhana n'igihugu ca Kongo cha Republique Democratique ya Kongo. Nukuvuga yuko kuva mu ntango baciye bagira bati na cane cane no gukorera muri Rumonge no gukora kuri ahantu hari poste frontière yo mu Gatumba n'ivugizo hamwe no mu ntara ya kera ya Cibitoki muri commune ya kera ya Buganda ni ya Cibitoke ni ya Rugombo. Aho hose rero turahashize novuga abazofasha amashira hamwe n'amakoperative kugira ngo bashobore gushikiriza iyo migambi yabo batarinze kuvunika, no kuvuga bakuzuza izo mpapuro zo gusaba izo mfashanyo bakerekana umugambi wabo batarinze kuja kure. Hama bizokoreshwa n'umuhinga ngurukana bumenyi, mugabo twarashizeho naho nyene muri aho hose tuzoba turi twarashizeho ibikenewe kugira ngo bishobore kugenda neza atantambara. Murakoze.